Urumva ko bashaka gukora indirimbo nabo ni benshi mugabo December Arinoji ni fresh. Urumva nyene gukora indirimbo na Arinoji cyane na December ari bien sana. Mu duturira. Ari bien kabisa. Kana. Yeah. Hello everybody, what's popping on today? It's your boy from BITV. I go by the name Extreme, but I'm Homeboys Comedy Fanboy. Mbere ya byose ndabibutse mugende kuri YouTube channel yacu ni BITV, mugende subscribe, mugende kuri Instagram, mugende kuri Facebook page yacu ni BITV. Turafise services zitandukanye, turafise videography, turafise photography. Ibyo byose turabibafasha, turafise n'igisata cha film, kubifuza gukina film, hari group turiko turakrea. Muze mukine film, tutuze film ndundi. So umutumire mibaza ko ari inde n'umuji akiri muto ariko atari gito. He's a talented boy. Ariko gudutamo agahit kana what's popping kandi amwakire abaramutse. Let's go bro, what's up? Yo, my name is James Jade Musica, my artist mu Burundi nyene umuhungu. Yep. Yeah. Jade Musica. Jade Musica. Ariho uduye indirimbo yitwa Kana. Imbere ya byose, imbere yuko ntangura kwinjira mu kiganiro nyezina, manzi ndabibutse yuko indirimbo yiwe yaracamo tubushashe. Indirimbo yaracamo tubushashe arakeneye abantu baguma bayira indirimbo iragoshe nta kintu kimwe cubuza mutayirabe. Indirimbo yitwa Kana, mugende kuri YouTube channel yiwe muyirabe. Indirimbo ya Jade Musica iragoshe cyane. Novuga ko ikozwe kandi mu mudiho w'ikirundi. From CPG, shout out to them. CPG bakoze umuti kuri Kana, ariko nk'umuririmbyi sinomakira nk'umukinyi wa filime cyangwa nk'umukomedi, reka ndamakira nk'umuririmbyi. Let's go bro. Yani kaka Kana twakuranye sana. Yani kaka Kana twakuranye sana. Yani kaka kaka yani kaka kaka yani kaka yeah. We kamikaze kanje niwe ngoma mbona kukubona nivyo baho kuko nanje nkukunda kuriya like your body uri kuratamba kukunjana kure aho uri erega bebe ufise inyinya jewe nzo kwita madamu nitwajana kwa mami kinyinya oya ntuzonyicisha ubutamu Kana gafise inaji yeah kabikora moro ari mwomaji maji yani kaka Kana twakuranye sana yani kaka Kana twakuranye sana yani kaka kaka yani kaka kaka yani kaka Kubare bro. Akubari man, wadutayemo hit indirimbo iragoshe cyane. Swire ndabitsa abakunzi ba BITV, abakunzi b'ibiganiro byacu, namwakiriye muri studio za BITV, mugende muri indirimbo yiwe. Ariko kandi mbere yuko tubandanya ndamubaza ababwira imbuga zose TikTok, Instagram, Facebook page, YouTube, hose babwire bagukurikirane. Let's go. Nabwiye ko ndi nkurikirana ku mbuga zose, platform zose ndazikoresha, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Ngirwa kubabwira byose YouTube bazokwandika gute? Jade Musica hose Jade Musica. Yeah, Jade Musica. Mwese mweko muravyumva. Hose kabisa. Ikibazo cambere ngoma ndamubaze bivanye n'ivyo nabonye asize kuri statiwe yejo ya WhatsApp. Bro, cambere felicitation, congratulations. Nabonye kuri hari ni Spotify. Umujama yabaye verified. Afise blue ticket kuri Spotify. Ukibibona vyagenze gute?
vyagenze gute ukibona ko abaye verified mbega nta kiguzi vyagusavye nta bintu bagusavye kugira baguhe irya blue ticket vyagenze gute? Bon numva uraryoherwa iyo bibaye ko shikagake uraryoherwa gusa ni n'abaririmbyi benshi batari verified kuri zirya platform mugabo umuririmbyi kundira ibintu gusa arabikora biroroshe n'ibintu bisanzwe arabikora uvana nawe wetu gusa ko ntubishaka bigenda gute biroroha hari abantu babikora n'ibintu bisanzwe wowe vyagenze gute? Ndasi umuntu ankurikiranira imbuga niwe yabigize babisaba urerekana ibikorwa vy'iwawe hanyuma ukabisaba haguye inyishu umuntu navuga ko yari nk'intangamarara gusa nyene n'ikintu ciza kubona uri verified kuri Spotify sabaririmbyi bose babikora ariko kandi ni vyiza ko ni verified kubera birafise ico bimaze biratuma nyene ubona nk'umuntu bakora ibintu professionnel ivyo bifasha umuntu nyene muri iyo nk'ubu nashikira nk'abapeti bose abaririmbyi bose bakiriko twese turiko turaza turi muri generation imwe ko bokwijurukira gukoresha platforms zose kubera ko bizodufasha mu myaka nk'itanu iri imbere usanga turabaririmbyi bari international kandi zige zirahemba neza kawaida dutanguye gukora urumva dutanguye kuzikoresha turi benshi cyatangwa kubikoresha n'abanyagihugu bashabikurikirana ari benshi urumva bitangura kuduhemba natwe bize bien. So yari intangamarara y'ikiganiro nuvuga ko ari nka introduction y'ikiganiro kubera bivana n'ukuntu twabonye yabaye verified kuri Spotify. Reka ndamubaze rero ikibazo ca mbere nka Jad Muzika kubera iki kwita Jad Muzika? Jad muri James amazina niswe n'abavyeyi ni Muhire James Jad muri James Muzika nayo numvane kubera ivyo ndiko ndakora ivyo ndimo tu vyari ivyo n'ivyo nyene tu. Jad Muzika yo bavuka mu ntara yihe? Mvuka mu ntara ya Ngozi. Vuka mu ntara ya Ngozi. Ariko ubu uri ngaha Abuja ukurakora ibikorwa mbega ubana n'abavyeyi ngaha Abuja canke mubana n'abavyeyi? Mwana n'abavyeyi niho uri kurakora ibikorwa vyawe? Bon ego ndiko ndakora niho ndaniga ndi no nyene niho niga niho nkora n'ivyo vya music vyose nyene tu. Kana ni indirimbo yawe ya mbere? Niho indirimbo yanje ya mbere kabisa. Yakorewe muri CPG. Kwa CPG producer ni CPG. CPG shout out to them. Bariko barakora bariko batwereka izindi impano zitandukanye. Banaduhaye na still navuga ko ari y'indundi. Navuga ko ari indundi ingoma z'ikirundi kubisanzwe niyo nze turiko turashaka gucreate natwe ducree nze identité yacu tureke guma dukorera amapiano mugabo tuzane identité yacu nivyo badukoreye muri CPG nivyo badukoreye muri Kana ndabibutse kandi guma ndabibutse muje kuraba indirimbo iraryoshe cyane Jad Muzika Kana vyagenze gute vyatanguye gute ubwire nkwe inspiration kugira Kana tuyumve? Indirimbo Kana ni indirimbo yazigenda yanditse yari true story canke ni true story umva inspiration yavuye kure ntiyavuye byari ibintu biri kubera dudubiza muri wewe kawaida urumva uca vyoroha kwandika gusa yamaze kugenda yanditse bon umva ni story gusa naciye ndayishiramwo naciye ndayigira akazi naciye ndayikoramwo ibintu ndabe ko vyokunguka gusa ni story tu indirimbo iraryoshe indirimbo twarayikunze umuntu wese amaze kuyumva iko biraza tu ego sinzi ko umaze kuronka feedback umaze kuronka feedback zimeze gute mugabo je nkuko maze kubibona indirimbo ikirakundwa ndashobora kuba nishanye n'umuntu maze numva yanika ariko arayirima ko ati bro ya ndirimbo yaragukomeye nawe gasanga nyene indirimbo irikiraguka feedback umaze kuronka novuga mu baririmbyi bakuze nk'aba badukuriye umaze kuronka feedback ziva muri bo mvuga yo umaze kumbwira ati ni bien cyangwa na kaza ni fresh ibintu zibura na nziza urazironka mugabo kawaida Rwanda ifata nk'akazi ntuguma nkora kugira nshike kuco nshaka. Jad Muzika uri umunyeshure ariko wakoze indirimbo and nashobora kuvuga kuri ijya video visualiza ni nziza kandi cyane
nubwo ari visualism ariko ndafise ikibazo kuri aho hantu mbega Jad Muzika iyo bari umuririmbyi ari independent canke arafise label arimo mbega niba atari label arimo canke adafise uwundi muntu bigenda gute kugira ashobore gukora audio na video bimeze kurya mbega uburyo buvahe nari usanzwe uri n'umunyeshuri navuga yuko Jad Muzika hano umuririmbyi ari independent arikorana nta management afise mu buryo bw'amafaranga bwo gukora indirimbo navuga yuko nyene ndavyikorera gusa ndafise umuvyayi bitahura ashobora kubwira ati ndakena dufanga tukama kandi ibindi nkimenya tu Jad Muzika ni indirimbo yawe ya mbere irasohotse ariko kenshi twama tubona umuririmbyi nka dufate nk'umuririmbyi asohoye indirimbo igakundwa tukaca tubona heze igihe kinini atereka asura indirimbo kibazo ni wa muririmbyi yaragiye byagenze gute mbega rero uzavu tunyoteza mu bugingo twamaze gukunda talaya twamaze kumva ko talaya wirenze twamaze kumva kuri baba baririmbyi dukeneye ikindi gikorwa nikizova giteba canke n'uri mu gikoni canke uri kura dutegurira iki bon nibaza yuko ntibizoteba kuko ndafise ndiko ndategurira nyene kubaha niyo mpamvu unankurikirana bandanya nkurikirana ku mbuga zose bandanya mumenya amakuru yanje ko ntameze buri mwanya hama igikorwa kirahari muri juin nzoba yindi muri juin asante sana twizere kutanze kubatengu je ndirimo ndayiteze kandi je namaze kumufana wawe bro je naje kugufana ubu Jad Muzika ari mu baririmbyi nkunda Jad Muzika yagiye mu kindi giti gica baririmbyi nkunda kandi shout out to you abari muri new generation bariko barakora sana bariko baduha indirimbo zimeze neza indirimbo twifuza bariko barazimya camuzumva shout out to you guys kana rero ni indirimbo Jad Muzika aruka kuduha ariko nkacangira ikindi kibazo indirimbo yawe ukiri muri studio uciyumvira kuja gukora indirimbo yawe mbega wayibona he mbega ibi vyose izi feedback uriko uraronka waruzi kuzozironka canke wavuga ati reka je nisohorera uko nyene ibisigaye Imana nibizi mbega warabona ko tuzoyikunda nkungu nuko nyene no usohoye igikorwa uvuga nako ari nk'ijyambere ho uvuga ati happy ndazi nzoyumvirizanya gusa nyene maze gukora ariko usanga bayikunze ni usanga bavyanse tugusa ndashima aho bigeze kabisa sinanzi ko bigeze aha ndashima kabisa abandanya badukurikirana cyane dufata mu mugongo kugira ngo tubandanye tubaha n'ibindi vya bien kurushi Jad Muzika ndakeneye kumenya kenshi usanga abarimvyi cancane bagicaruka bafise umuntu biinspira bafise umuntu bavuga ati je ugiye no maido wanje ndagomba kumenya Jad Muzika ni wiho umuntu yatumye yumva yuko roja kumuririmbyi canke ubu yumviriza nde n'uwiho umuntu amuinspira ni mu maido wawe novuga mu kuririmba mu muziki cancane mu kuririmba kubera nivyo turimo mu kuririmba navuga yuko ndasari benshi ba Fizo ba Sapi ndakunda ukuntu yitwara tu ukuntu yidandaza aguma muri trend umwanya wari wose na utuna ba afuma abatuka kugira ngo bavuga ndakunda ukuntu nyene ameze tu yitwara ni fresh kabisa hama kuririmba kabisa Sapi Fizo ndaboje wose ni fresh je kawaida nkunda umuziki uryoshe ukunda umuziki uryoshe urinze waso umuziki jemba bawakoze kawaida bawakoze mugabo umuziki uryoshe kabisa je ndawufana mu ndirimbo yawe ndiko ndumviriza harimo akantu sinzi indirimbo yitwa Molo ya We Love Music Molo ndayizi urumva neza ko ari ibintu nyene bigomba kwegera mu ibintu vy'istyle kinyafrika ukuntu urumva kaka gacabiza Molo I'm jealous We Love Music urabakurikirana ndabakundana sana kuri cha love yumva koze urumva nyene ko hari ikintu nyene umenga murahurije ko cancene ukuntu watwaye indirimbo mugashase kuvuga yuko mugabo ndiko ndumviza niyo mpamvu cenda kubaza ko wowe ugiye ubakurikirana koze bon indirimbo sinibaza indirimbo
ukaba indirimbo yari yose ntushobora kuri indirimbo ushaka gusaba sinabukiruke bon gusa mu kuyikora kabisa sinize nispira kuri mono mugabo ni bien kabisa inshallah barabizi sana n'abaregra barabizi sana ya Jad muzika ubu muzika turiko turajamo usanga abaririmbyi ariko baragira ama collaboration menshi ya gasanga hariho urunani mu baririmbyi usanga naka koranye naka koranye naka Jad muzika tubimwitege ko nawe bizoba canke azoguma akora nka Jad muzika nyene nta bintu by'amakolaba kundi bitegerezwa kuba kubera abantu barafashanya ibintu baraduzanya bitegerezwa kuba bizoba kabisa kugeza kuri uno mwanya niyo muririmbyi uvuga ati jewe ndagomba gukora indirimbo nanaka hari abaririmbyi benshi urungano rushasha aba DJ uvuga ati jewe ndifuza gukora indirimbo nanaka ba D1 ba Double J bakiri kwa kiri ni benshi ba December ba Dramati nta muntu wumva nyine uvuga ati jewe ndifuza gukora indirimbo nanaka bon baravuga ko bashaka gukora indirimbo nabo ni benshi mugabo December ari noji ni fresh urumva nyine gukora indirimbo na noji cyane na December ari bien sana mudu turira ari bien kabisa kandi imbere yo kudusezerana abantu twongere kandi bayumve bayifeeling bagire n'umuntu wo kuja kureba kuri YouTube let's go bro yani kaka kana twakuranye sana yani kaka kana twakuranye sana yani kaka kaka yani kaka kaka yani kaka inshallah tumandanye mukirana sana kuri YouTube and platforms yose ndakoresha ni bien ndanye dufata mu mugongo kwa ibintu bya fresh Jad muzika Jad muzika wakoze kuza muri studio za BITV wakoze kwitaba ubutumire bwacu twizere yuko niwasora ikindi gikorwa tuzoguhamagara twitabe nkuko batwitabye uno munsi merci beaucoup kuntumira n'undi munsi munkeneye noza nibyo birafasha sana amana akajambo wobwira abakunzi muziki w'u Burundi cyangwa ikintu wobwira abantu bose bari muziki w'u Burundi ndavuga ko kuri kote ya promotion cyangwa ibintu byose ubona ko biba bigoye mu muziki w'u ndavuga ati niki wovuga nk'agasunika ruki no basaba guma bakunda muziki ndundi banawusharing nico wobwira abakunzi muziki ndundi abarundi bose abakunde ko nivyabo tu nivyabo bikunde araho bahanure ibintu biguma ari bien sana asante sana bro merci beaucoup indirimbo yawe iragoshe ndabisuyemo merci beaucoup is the best song bro neza abakunzi ba BITV ndabibukije kandi ugende kuri YouTube nawe ndirimbira nta kintu kimwe cyatuma mutayikunda none ndabibutsa ibikorwa byacu dufite muri BI turafise photography turafise videography turafise service ya graphic design turafise gisata cha film byose turashobora kubafasha mu bantu mufise ama mariage abantu mufise ama anniversaire ama dote murashobora kudukontakta murashobora kuduhamagara tufise ivyuma bimeze neza tufise quality nziza muduhamagara tubakora ibintu nziza ntituzobamara amazi we are here for you guys ariko ndabasezere ndababwira mugire subscribe mwande mudukurikirana Instagram Facebook yose turahari na TikTok yose turahari mwongera mukurikirana na Jad Muzika murindire kwabaha ibikorwa bishasha Jad Muzika twakoranye neza twabanye neza bro asante sana kuza merci beaucoup this is BITV we love you